igikombe cy'isi c'imigwi muri rusangi aho ubona ko ku munsi w'ejo hariko harabatira Josol y'igikombe c'isi c'imigwi icitwa mu rurimi rw'igifaransa Mondial de Club aho ubona ko amasinda amaze kubagaragara abari kuri YouTube channel yacu ngira ngo barabibona bajeyo barabe amatsinda ukungena ameze ni igikombe c'isi c'amaklub kizo kino mu mwaka wa 2025 aho ubona ko muri groupe A ya mbere harimo equipe ya Palmeiras hakabamo equipe ya FC Porto hakabamo equipe ya Al Ahly ndetse na equipe ya Inter Miami. Muri groupe B harimo equipe ya Paris Saint-Germain harimo equipe ya Atletico Madrid hakabamo equipe ya Botafogo hakabamo equipe yitwa Sundowns. Muri groupe C harimo equipe ya Bayern Munich hakabamo equipe ya Auckland City hakabamo equipe ya Boca Juniors na equipe ya Benfica. Muri groupe D harimo equipe ya Flamengo equipe ya Esperance de Tunis hakabamo equipe ya Chelsea na Club Leon. Muri groupe A harimo equipe ya River Plate yitwa Ulawa Lades hakabamo equipe yitwa Monterrey na equipe ya Inter Milan. Muri groupe A harimo equipe ya Fluminense hakabamo equipe ya Borussia Dortmund equipe ya Ulsan HD na equipe ya Mamelodi Sundowns. Muri groupe G harimo equipe ya Man City equipe ya Wydad Casablanca hakabamo equipe ya Al Ain na equipe ya Juventus Torino. Muri groupe H harimo Real Madrid hakabamo Al Hilal hakabamo equipe ya Pachuca na equipe ya Red Bull Salzburg niyo ma equipe agiye gukina igikombe c'isi c'amaklub cyamaze kugendurirwa forma bona Landry aho bona ko kino gihe ari imigwi igera kuri 32 igiye gukina kino gikombe. Ariko inkuru ya mbere nuko buriya mu bari bukina kino gikombe equipe ya FC Barcelona yo ntayirimo. Equipe ya Barcelona ntisanzemwo mu matsinda y'abagomba gukina igikombe c'isi c'amaklub nkuko abari kuri YouTube channel yacu bariko barakurikirana uburyo amatsinda ku munsi w'ejo yariko arakorwa. Birumvikana ko ari Mondial de Club muri forma shasha uherutse twabanya Ligue des Champions muri forma shasha ubu naho twongeye kandi gusubira kubona igikombe c'isi c'amaklub muri forma shasha uherutse twari tuzi yuko uwatsakanye Ligue des Champions ku mugabane wa yari wajayo witwaye neza muri Kongo Kafa rero wajayo ariko ubu tubona ko ni Coupe du Monde Club muri forma shasha ariko bwa mbere mu mateka yacu kiza ari gishasha kitagiramwo equipe nkuru nka FC Barcelona. Nibaza yuko ni igikombe c'amaklub c'isi igikombe novuga ngo kije muri forma shasha mbega iyo FC Barcelona kubera kitisanzemo kuko no munsi nkuru nukumva ngo Barcelona ntisanze muri Mondial de Club nshasha ije muri forma shasha ariko ubundi Barcelona yari kwisangamo vyari kuba ari ibintu biri justifiable. nta muntu yari kwiyumvira ngo igikombe ngo c'isi ngo caje mu yindi forma nshasha ngo ariko hari ibindi vyabuze mugabo hamaze kuramwo equipe ya Barcelona habuzemo equipe nkuru. Nuvuga ngo uno munsi je iki gikombe c'isi uko nukijemwo baraharura basi igihe uherukira nuvuga ngo gutwara igikombe cha Champions League n'imiburi buri kuri zikorizi ziri ku mugabane w'Uburayi canke nuvuga ngo ahantu classement uhagazemo ingene equipe yawe yagiye yitwara mu myaka irenganye ugiye kuraba ivyo bintu biza gusanga FC Barcelona performance bagize nko mu myaka nk'itatu canke ine canke itanu irenganye batabavugira kugira ngo baze kwisanga bitabavugira kugira baze kwisanga bashobora guparticipa muri Mondial de Club. Ivyo bigatuma Barcelona isigara ugiye kuraba rero ingene intunganyo yabimeze kare twari tuzi ngo yatwaye Champions League izozi nashikira muri demi finale zarakinyiza ku mugane wa Afrika zarakinyiza ku mugane wa Amerika zarakinyiza ku mugane wa Barabu zarakinye wa uri Real Madrid uri Liverpool uri Chelsea uri Barcelona uri Man City twaye Champions League uzoza wisanga mukina demi finale utazi ibintu ingene vyagenze mugabo no munsi baje kwisanga mu mapure novuga ngo ahari ama equipe menshi agiye atandukanye avuye muri za Brazil avuye muri za Arabia Saudite avuye agiye atandukanye muri za Afrika ubona yuko novuga ngo no munsi twaje kuba tubona mu equipe nka Mamelodi Sundowns. Mamelodi yisanzemo kubera ashoboye kwitwara igikombe cyo ku mugabane wa Buraya na ko Afrika CAF Champions League hatabamo kubogama canke kuryamira equipe ya Yanga uno munsi twari kubona Yanga ariza kwisanga muri Mondial de Club. Ni igikombe kije mu ntunganyo nshasha cahora citabirwa n'imigwi mike mugabo no munsi za kwisanga ari imigwi 32 rero nibaza gusanga FC Barcelona itarimwo niyo nkuru
ariko kubi abakunzi bose Barcelona babibaza ngo ni igiki catumye ekipe yacu nka ekipe nkuru itisanga mu gikombe c'isi imigwi 32 ubivuze neza bwana Landry no musi tugomba dusigurira abantu igituma navuga ngo bwa mbere FC Barcelona itarimwo canke se tugomba dusigurira abantu impinduka zamaze kuba ziba Mike yatangwa yivuga nawe wabishimangiye ni gikombe c'isi c'imigwi byumvikana ko kizotangura genekerezo ya 15 kwezi kwa gatandatu kikarangira genekerezo ya 13 ukwezi kwindwi ari ya muri Leta Zunze za Amerika birumvikana yuko n'urukino rwa mbere kuri Hard Rock Stadium hariya ku kibuga ca Inter Miami iki gikombe c'isi chaura chakira imigwi igera kundwi iyo migwi igera kundwi abari umugwi navuga ngo imigwi yatwaye ibikombe mu migabane yayo cyangwa se ma confederation batwagwamwo rwa ngo muri CONMEBOL muri CONCACAF ukazana muri Asia ukaza muri Afrika ukaza ku mugabane wa Buraya ariko kandi nari muri Australia bakarungika umugwi ndetse n'umugwi umwe mu migwi ndetse n'umugwi umwe wo mu gihugu shaba cakiriye rino higana niyo migwi yahora ikina iki nico kintu catumye Inter Miami za kubijamo nukuvuga ngo uko muri forma ya kera no mugabane wa Buraya UEFA mugabane wa Amerika y'amajepfo n'amajyaruguru uvuga ngo CONMEBOL na CONCACAF ukongera ko ari muri muri Asia ukongera ko ari muri Australia ukongera ko muri Afrika birumvikana ko twaba dufise imigwi igera kuri 6 mwe migera kuri 6 haca yongera ko umugwi indwi wo mu gihugu citwa ko cakiriye rino higana kuko muravyibuka za Wydad Casablanca baronse amahirwe yo gukina kino gikombe hariya muri za Arabia Saudite aho kino gikombe cagiye kirakinirwa mwategetswe guca mu benefice umugwi ukina kino gikombe ariko umugwi watwaye igikombe ku mugabane wa Buraya wo waza bageze kenshi muri demi finale birumvikana ko ya migwi yabanze gakura namwo umugwi watwaye igikombe cha Ligue des Champions ku mugabane wa Buraya kabariho uza bageze muri demi finale bivanye nuko kuri coefficient y'amahiganwa komakomeye bo bari imbere birumvikana yuko watwaye Ligue des Champions ku mugabane wa Buraya ntangana watwaye Ligue des Champions muri Afrika canke hariya za Copa Libertadores ndavuga muri CONMEBOL ivyo rero iyo forma yamaze kubivaho uno musi tugakubona igikombe c'isi c'imigwi gikinwa nkuko igikombe c'isi c'imigwi seruka bihugu gikinwa hacabaho kumenya ati mbega imigwi izotogwa hisunze kizoronka tike mu buryo ahubwo yamaze kuko no musi amatsinda yagiyeho twamaze kumenya amatsinda yagiyeho twamaze no kumenya yuko kiri butangwe mu kwezi kwa gatandatu 2025 hasigara ko tumenya imigwi yisanzemwo mu buryo bumeze gute hanini nyamukuru ni kirero catumye equipe ya FC Barcelona nka equipe komeye ku isi itisangamwo kandi bigaragara ko ari equipe komeye ku isi abagiyemo bobo bagiyemo baronsitike mu buryo bwayo muraza kuba mutangara ku mugabane wa Buraya nta Liverpool iyo nta Arsenal iriyo nta FC Barcelona iriyo mugabo twashibikiye kuri Barcelona karorero nko kubakunzi bayo kugira ngo bumve imvo yatumye Barcelona batisangayo bwa mbere birumvikana ko mugabane wa Buraya ugomba guserukirwa n'imigwi igera kuri 13 nako 12 yego mwiyo 12 rero baratora iyo migwi 12 mu buryo bwayo bwa mbere ni migwi igera kuri neruka kubitwara ibikombe vya Buraya canke se Ligue des Champions zine ziheruka nuvuga ngo 2021 ubwo ni Chelsea 2022 Real Madrid 2023 Man City 2024 n'ubundi Real Madrid nuvuga ngo hari imigwi igera kuri 3 Real Madrid Manchester City na equipe izwi ku izina ya Chelsea yo yaronse qualification ko amateka ariko ivuga kuti les 4 derniers vainqueurs mu myaka ine nyene iheze sivyo les vainqueurs ba Ligue des Champions mu myaka ine iheze abo baronse qualification mu gihe buri direct havuye mwabo rero baca baraba classement ya UEFA tuvuze UEFA ni kungana wa Buraya mbega nyuma yizi zironse qualification direct imigwi itonze gute muri ya myaka itanu iheze ni handi twagarutse twabwiye ati Barcelona kuri coefficient ya UEFA yisanze ari ya 18 abantu twarabisiguye ni babitahura bavuga ati Barcelona ya 18 kweli kumbe ni mu myaka ingayeze ni muri myaka itanu iheze mu myaka itanu iheze baca bafatika rero baca bafata mbega Ligue des Champions yaba kokina Europa League mwagiye muragarukirayo kugira ngo ushobore kwa woshikirwa rero kuri iyo classement umaze gukuramwo equipe izwi ku izina ya Real Madrid na Chelsea ndetse na Man City batwaye ico gikombe haciye hashikirwa abandi haciye hashikirwa equipe izwi ku izina ya Bayern Dominique hachashikirwa equipe izwi ku izina ya Paris Saint-Germain hashikirwa equipe izwi ku izina ya Atletico Madrid Juventus Dotire Chelsea nako Borussia Dortmund Inter de Milan FC Porto Benfica ndetse na RB Salzburg yo mu gihugu ca Autriche ibi birakwereka ngo Barcelona mwibuke ngo turafise imyaka igera kuri 2022 na 2023 batarenza amatsinda bisanga hehe muri Europa League ibi byarabakozeko mugiye
muri 2024 baje kuba bagera muri kimwe cya kane gishiri cyanyuma mugabo kuri coefficient rero ikibanza buriya Barcelona yategerezwa kubifise ni ikigifiswe na Atletico Madrid imbere yabo imaze kuba imbere yabo ikintu cyari gusova Barcelona peut-être ngo ibe equipe nk'iya kabiri yo muri Espagne ikurikira Madrid cyari cyuko niba uri Atletico Madrid mu mwaka weze ariko yagize umwaka muri Barcelona igacigira umwaka mwiza mugabo ugiye kuraba mu mwaka weze yaba Barcelona yaviremo kimwe cya kane gishiri cyanyuma yaba na Atletico Madrid yaviriyemo kimwe cya kane gishiri cyanyuma kuvuga ngo mu myaka rero iri imbere 2023 2022 2021 equipe ya Atletico Madrid yitwaye neza gusumba Barcelona muri UEFA Champions League iki nico cyatumye Barcelona igira gute isigara mugiye novuga ngo iyi equipe ya FC Barcelona munsi nyuma yo kubura qualification abatari bake bari gutangura kwiyumvira ati kubera ikibasi tutabonye imigwi igera kuri 3 yo muri Espagne igenda yego siniyo muri Espagne hagiye ibiri gusa hagiye ibiri Atletico Madrid na equipe ya Madrid meme no mu Bwongereza hagiye ibiri hagende nande Man City na Chelsea zerutse gutwara ibikombe zeruka gutwara ivyo bikombe kumbura abantu bari guca biyumvira none kizi zagiye mwizeruka gutwara ibikombe ubwo kuri classement na yindi equipe yisanze mwizi iyo rero kuri classement wisanze uhagaze neza mugaka bahariho aba vainqueur babiri baheruka cyangwa se imigwi ibiri yagiye ruka gutwara igikombe biragusaba nawe kuba waratwaye iki gikombe muri iyo myaka cyangwa equipe ikaba yaratwaye ico gikombe nk'inshuro nka zitatu kugira ngo bikunde uvuga ati ikibanza Madrid batwaye 2017 18 19 dufata karorero ubwo birashobora kwa amahirwe iyindi equipe nkuko kuntu horo usanga equipe nkitwaye Europa League cyangwa amahirwe yo kugira gute yo gukina nka Ligue des Champions cyangwa nkuko kuntu equipe itwaye Europa League bica bituma iryo higanwa ritanga nk'imigwi 5 muri Champions League abatari bake barabibona ko hari ama championnat a benefice ikibanza bivanye nuko ari umugwi witwaye neza sinzi ko abantu muvyibuka muramubona rimwe na rimwe Spain itwara imigwi 5 cyangwa Bongereza bagatwara imigwi 5 kubera yuko kenshi bikunze kuvuga sanga umugwi watwaye Europa League ko cyo nka qualification direct na ya yindi migwi ne mwari musanganye muca mutwara imigwi 5 ana mwaka mbege saje equipe igihugu gifisemo imigwi 5 z'Abafaransa n'Abafaransa Faransa afite 5 Paris Monaco Lille na Brest na Brest nizine ya nizine Mudagi ni abantu bafite Mudagi bafite Bayern bafite Dortmund bafite Bayern Leverkusen bafite Leipzig bafite na Stuttgart bafite imigwi 5 bivanye nuko nivyo ni batwaye Europa League mugabo no munsi yi parcours yuno mugwi uzwi ku izina rya Bayern Leverkusen na ya fiziki yafaje kuko ni equipe yageze kure ariko kandi banafise na equipe yitwa Borussia Dortmund yakinye kandi rubango mu mahiganwa 3 akinwa ku mugabane wa Burayi abadagi muri Europa League no muri Champions League yose bari bafise imigwi ibiri muri final ibi byaratumye bashobora kuba ba benefit ibanza nuko rero Barcelona yasigaye ni nuko Liverpool yasigaye ni nuko Arsenal yasigaye mu Bwongereza katwumvise sasa budete tugaruka Safibu irabamenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza unyoye safi usinzira neza cyane birumvikana ko tugeze mu isaha igira kabiri ikiganiro cyacu cuno mugoroba turi kuri gikombe cy'imigwi ariko kitagiramo equipe ya Barcelona waruki dusigurira impamvu equipe ya Barcelona no dibuzemo uno munsi rero Barcelona harabagiye babaza rero bigende gute Barcelona ize yisangeyo ni nkuko nanje no cambaza ati bigende gute Liverpool nayo yisange nko mwakoze bigende gute nka kuko Liverpool mwibuke ku mwakoze yarikira kina Europa League mwibuke ku mwakoze Chelsea ni ari ku mugabane wa Burayi ariko Chelsea kwere rya tike yaca Gikombe batwara 2021 bariyo kugira ngo Barcelona rero yisangeyo bwa mbere niki amahirwe ya mbere no gutwara Ligue des Champions aho ni qualification direct udatwaye Ligue des Champions amahirwe ya kabiri kugira ngo bikunde nuko ugera kure gusumba equipe nka Atletico Madrid kuko Madrid kugeza ubu nyuma y'iki gikombe cya 2025 2020 chivamo hachaza vainqueur wa 2022 2023 2024 ndetse na 2025 no kuvuga ngo Chelsea ni equipe hamwe itotwara Ligue des Champions no niyo botwara ko ni bariko barayikina sivyo yes Chelsea uyu mwaka ikintu cyonyene gishoka ni presque nibishoka ko Chelsea kumwaka uzazokina gikombe cyaje cimigwe muri 2026 nibikunda kuko kuri classement Chelsea siri mu migwi myiza dufise ku mugabane wa Buraya kuri classement izoba iri nyuma ikindi mu migwi yaruka gutwara ibikombe Man City izoba ikibeneficia ko yagitwaye 2023 nuvuga ngo kuri classement chatura mu mugwi uzoba witwa mwiza wo mu gihugu cy'Ubwongereza uzokurikira Manchester City kandi amayigo kugira ngo twumve ko ari Chelsea biragoye ahubwo Arsenal shobora gucishikirwa bivanye no ko Arsenal deja bafise imyaka ibiri bariko baraza muri Champions League baravyibuka basezerwa na Bayern mu mwaka weze ubu bagarutse kandi egare uko no mwaka baraza ko baraba parcours yawo birumvikana ko deja amatière yino myaka yeze
Arsenal igeze kure paraporo ya Chelsea mu ijanye no kwitwara neza none na Liverpool yagarutse kumbura ishobora kuronka qualification kwera kwitwara iki gikombe cyangwa iyo Arsenal nyene birumvikana ko Chelsea 2026 kuyibona nta nzira nimwe ndiko ndumva Chelsea yotuma baba muri kuko gutwara igikombe ntibikunda kuba mieux classé ku ruhande rwa UEFA ntibikunda kuko hori kuna kina conference yari bakina Europa League yari bakina Champions League ibaze kubaca imbere mu rutonde biragoye vyonyene kuba mieux classé naho bagomba bagatwara Conference League batatsinzwe hariho itegerezwa kuzotwara Europa League hariho itegerezwa kuzotwara Champions League nuvuga ngo biba bigoye kuri Chelsea kumva twoyibona n'imiburiburi igaruka ku nuvuga ngo mu gikombe c'isi ca Chimigwi ahubwo mbaye Hazard hashobora kuduga Arsenal hashobora kuza mu mwaka uza peut-être equipe ya Liverpool acha twengera Liverpool na Arsenal swat bafite inzira zibiri kuronka classement nziza tuvuze kuri classement Arsenal niyitwara neza uno mwaka ikagera kure cyangwa ikagarukira hamwe na Liverpool nkuko zose dufate tugarukira nko muri kimwe cya kane gice cyanyu Arsenal kuri classement yabiri imbere ya Liverpool kuko Arsenal bazafise quart de finale zibiri zikurikirana Liverpool deja bari muri Europa League mu mwaka wese uyu mwaka bafise quart de finale umva ko kuri classement bari nyuma inzira ya classement Arsenal na Liverpool birashoboka ariko kandi n'inzira y'igikombe birashoboka ko zose zikina Champions League muri no mwaka ariko Liverpool ikintu gishobora kuyiclass imbere ya Arsenal no gutwara Champions League gusumba kugera ahandi hantu hariho hose kuko umwe yaba yagarukiye muri quart de finale muri Champions League undi akagarukira muri quart de finale muri Europa League ni ibintu bibiri bidasa ahubwo Liverpool birayisaba ingufu nyinshi n'imiburiburi Arsenal viramwe muri Liverpool viramwe muri demi erega no muzugiye kuraba nta mugwi nomwe witwa kuri ko abaye qualifié kubwa manota wakuye muri Europa League fati imiguno munsi none Strasbourg ntiyatangwe kwitwereka mu myaka ineze kuva kuri Bayern Munich na batakumiminamino equipe yagumije ko fati equipe ya Borussia Dortmund yarekuye babaharandiza kutwereka Karim Adeyemi chuzana niyo Borussia Dortmund nayo nyene niko kuko chufata iyi migwi twitwa ko ari mito turiko turabonamo Juventus dotire equipe barakinye Champions League gatatu mu myaka ineze rimwe bisanga muri Europa League nuvuga ngo classement bavugira Inter domira bafise finale bafise za quart de finale mwino myaka ineze wagenda kuraba Paris Saint-Germain ni equipe tigeze ibura kurenga amatsinda muri no myaka ineze by the way 2020 banafise finale birumvikana n'inyuma yaho bagiye baranje na quart de finale demi finale huitième de finale vuga ngo baravuye mu matsinda y'imyaka yose yeze notaba nko mu mwaka weze baviriyemo demi finale kuvuga ngo no musugiye kuraba nta mugwi n'umwe witwa ko waba waronse qualification ku bwa Europa League dufate Benfica Lisbonne muravyibuka kuva kuri ba Darwin Nunez equipe iguma expose kugeza no munsi nisiba muri Ligue des Champions rimwe fata equipe yitwa Atletico Madrid yaragiye muri Europa League rimwe ariko indi myaka yose isigaye bagiye baraza bararenga inzira nabwo ngo y'amatsinda birumvikana yuko kugira ngo uronka amahirwe uhawe na Europa League biragoye kuko none Atalanta Bergamo ntibafise igikombe ntibagizwe mu mwaka weze none ubona barimo oya nta muri championnat bari bahagaze muri Champions League bari basanzwe muri championnat bari bahagaze gute kuko Atalanta Bergamo nziza duheruka muri Champions League niyo muri 2020 baviramo muri demi finale baviramo batsinzwe na equipe baviramo demi quart de finale muri final 8 baviramo demi bro ko demi finale yari RB Leipzig Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Bayern Dominique Olympique Lyon yes Paris bakuyemo quart de finale iyo parcours nziza ari gabahero kuno munsi birumvikana ko kuronka qualification uri muri Europa League hariho uwakinye Ligue des Champions ujya mahigano tanganye uburemere bigombanye no kukwafecta ku buryo wageze nko muri huitième de finale ya Champions League abasumbu wageze muri quart de finale ya Europa League by the way no wagitwaye urabona yuko nta tegeko rivuga ati uwatwaye Europa League azoza kuko aho twoca tuzana natwe watwaye Coupe de la Confédération muri Afrika nabandi bakazana ubundi bukombe bukurikira Champions League niyo mpamvu Landry rero ituma cyangwa se yatumye equipe nka Barcelona itisanze muri kino gikombe ndetse abafana bayo bakaza kuba batangara cyane ati bigenda gutana na Atletico Madrid twende twisangemo tumaze kubisigura impamvu re Barcelona itisanze muri no Mondial de Club cyangwa se muri kino gikombe cy'isi c'imigwi muri format nshasha cyangwa se mu ntunganyo nshasha ariko kandi ikindi kibazo kitekeza aho hafi ngo tuhave tunaramingiza ko iki gikombe cy'Istama Club kije muri no ntunganyo nshasha tubona ko imigwi itandukanye iri kiridoga uburyo inkino zabaye nyinshi abakinyi basigaye bakina inkino nyinshi witwa Perez uberutse mu nama yari yamuhuje n'abasosiyose b'equipe ya Real Madrid yavuze ngo
ku myaka witwa Bellingham afise amaze gukina hafi inshuro zibiri z'inkino umugabo witwa David Beckham ku myaka yari afise yari amaze kuba kina bivuze ngo inkino zaramaze kuba nyinshi kandi igikombe cy'isi club gitunganywa na FIFA kuko ni mugoroba abari mu birori byo gutora ingene n'amatsinda za kwa meze Gianni Infantino president w'ikipe ya na president wa FIFA ishami ry'umupira w'amaguru ku isi yarahari niki ino migwi igiye gukina kino gikombe igiye kunguka kino gikombe cyo muri nongo nyashasha hoba hari cyo kigiye kwica na cyane ku migwi isanzwe igiye kugikina mu kwezi kwa gatandatu muri 2025 twisunze ubugiye inkino zabaye nyinshi ariko kandi ubona ko abakinya mazimisi ariko bararuha bamwe bakanavunika bivuye ku buruhi ivyo rafifika bitavyumviriye ahubwo igakunda amafaranga cyane kugerageje kuraba kino gikombe ni gikombe cyo kudandaza cyane gusumba uko sportivement cyangwa se kwita ku magara y'abakinyi vyategereza kuba bimeze. iyi ntunganyo y'igikombe c'imigwi nshasha je uvuze ngo ije kungura iki canke ije kwica iki ku migwi iri ku mugabane wa ndetse no ku migabane yose igize isi ubona yuko hazogenda harazi zivuye muri CONCACAF muri Amerika Latine ndetse ku mugabane wa Buraya mu Barabu muri Arabie Saoudite ndetse n'ahandi no ku mugabane wa Afrika jewe nta kintu na kimwe novuga ngo notangura kuvuga ko ije kungura gusumba icije kwica ifisi cije kwica gusumba icije kungura kuko no munsi paje barondera amafoto y'ico gikombe nabonye n'igikombe ubwacu donc trophée kide komeza twara cyamaze kwagindura isura nabonye gira afise urufunguruzo bamo birakaze ni iki kintu ndigana kubwira ngo jewe do mapar ndakibona muri way yo kuza konona abantu kwanza banze bibuke iki twaberetse Barcelona yeruka igiheruka muri 2016 nyuma ko bari batwaye igikombe cha UEFA Champions League muri 2015 kuva ico gihe Barcelona Mondial de Club ntibazo kwisa kuko yahora ikinwa n'uwitwa ko yatwaye Champions League ku mugabane wa Buraya niho bagiheruka murabona ko nabonye isura z'aba Thomas Vermaelen bari bagihari ba Jeremy Mathieu nabonye ba Jeremy Mathieu ba Sandro Ramirez abanje kuri uti barabifoto ziriko abantu barabona ko abantu batwaye kino gikombe kwa Barcelona nibaza ko ari no mwasigaye sauf Marc André ter Stegen peut-être ashobora kuba ari muri 2015 ni 2016 nyuma yuko 2015 bari batwaye Champions League rigano bagiheruka ni iki kintu rero ndiko ndavuga jewe mbona umwanya munini yije kugira ico gusumba ico ije kongereza nk'uburyohe kubera ko waratanguye ubona umwaka ugitangura wa Pep Guardiola bagenda biganyira avuga ati inkino zigiye kwiyongera abakinyi bazoruha bavuye mu bikombe vya Buraya baje mu mashampiona bientôt abanyafrika baraja muri kane baraja mu journée FIFA Mondial de Club biratamwo ukabona ngo abakinyi match novuga ngo zije kuba sirishaje nk'umukinyi igerekerezo ga 18 araza kuba ari muri kane ava muri kane yongera garuke muri club yiwe na trêve internationale ngaho zishaje garuka muri club yiwe ongera koko mu kwezi kwa gatatu trêve internationale ziragaruka amashampiona nafunga mu kwezi kwa gatandatu wa mukinyi isanze muri ya club zo kina Mondial de Club atende gukina igikombe cy'isema club ibaze nk'abantu bakina muri La Liga n'abakina Premier League urisanga muri Champions League urisanga muri Championa urisanga muri Carabao urisanga muri FA urisanga mu trêve internationale aho ndavuga bari mu gihugu cy'Ubwongereza muri Espagne urisanga muri Champion urisanga muri Copa del Rey Champions League uri kurakina trêve internationale uri bitumwako nubango ibi bikombe bije muri formageage yaba Champions League yaba na Mondial de Club baje navuga ngo konona abakinyi bamwe muri nabandi muri rusange bije gutera uburuhe do plus nimba equipe yiwawe izoja mu mapure igakina match zirenga 10 n'izindi kugira urende jika kuri finale ugira ibyo bakojye gushikayo match zose zira match ni nkabujya kwikombe cy'isi kandi ukabuzingo ni match muri mu gukina match indwi match za tumatsinda huitième de finale quart de finale demi finale na finale ibaze rero equipe yose ngaho hanizo bihanganiye gutwara igikombe vyanga bikunda ko ni kiri mu kwezi ni kwezi kose kwa gatandatu bien sûr zitanzu kwa gatandatu kugeza 13 zo kwindwa bien sûr ni igikombe kije muri formageage ubwa mbere equipe yari yose yaba Real Madrid yaba Manchester City yaba ize equipe nkuru ziharanira kuvuga ngo trophée nshasha bayorganize abari twe dutangura kuyikorako nuvuga ngo wowe uri Vinicius Junior Real Madrid iragufise iravuga ngo Vini uzokina kuva ku mwezi wa mbere w'igikombe kugera tuvuyemo
wowe Kylian Mbappe uzokina kuva ku mwezi wa mbere w'igikombe kiratuvuyemo bije kwiyongera kuri shampiyona zari zirangiye nturaruhuka muraziheza igikombe c'imigwi ya Buraya kirarangira shampiyona zisha zisubira gutamwa atakaruhuko muronse ama pre-season araza nimba mwejeje igenekerezo rya 13 kwezi kwindwi inyuma y'indwi nka zibiri gusa pre-season itayemo mu ndwi ya mbere iya kabiri y'ukwezi k'umunani La Liga yaje Premier League yaje za Bundesliga zatanguye ibi rero ndabibona jewe mu ishusho yo kuvuga ngo baje kwica abakinyi do please gusumba ko bahora gusumba ko novuga ngo iki gikombe hari intunganyo nshasha kizanye hari inyungu nshasha kizanye ku migwi gusumba uko vyari bimeze mbere ya reka shore gukora ku bintu bitatu mw'abantu baje dufashe atugarukane ka gafoto ka Gianni Infantino na kiriya gikombe kwera Barcelona twamaze kuba twirengana buturi kubaronze qualification bimereye neza bashobora kwikorera kuri no note bashobora kwikabaka uno munsi dufate merci beaucoup Pajo iyi ni FIFA World Cup ya maclub ya 2025 muri forma nshasha mbese urazi mbona hazade ikintu gishobora kuribera Chelsea kugira isubireyo nuko yatwara kino gikombe ku nshuro yayo ya mbere kuko ndisiri yuko izotwara igikombe izo bikatije izosubirayo akona moze Chelsea kwitume gikombe mw'abantu mwana hari za Man City na za Real Madrid na za biragoye biri ku bice Jackson ameze neza iratwara igikombe hano hari za Bayern Dominique za Paris Saint-Germain nubwo bari serie ubona ko ari experience badafise ariko kandi bashobora kubenefita ko nibo bazoba batarushe par rapport y'abandi by the way bafise effectif yagutse kandi nta Ligue des Champions nta Europa League bari muri conference bisanga bariko barakinana hariya ngo na za FC Noah zikinira kuri Mika Stadium ugasanga yizana equipe ya kabiri ki explose ka equipe ikakubitanga ibitsindo 5-6 reka rero uri kuravuga l'importance yiriganwa mbanze ngaruke kukira uno munsi turazi ngo le vainqueur wa UEFA Champions League kugeza kuri final nyuma yuko amafaranga yongerejwe aronka miliyoni 86 ariko uno munsi nko byandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nuko kino gikombe buri uzogitsindira azoronka yarenga miliyoni 100 z'amafaranga y'amanyaburaya nukuvuga ngo miliyoni hafi 110 kije ugitwaye ashobora kuronka amafaranga arenze ayo utwaye UEFA Champions League ku mugabane wa Buraya gute atwara mu yandi majambo le football ni business gusumba ibindi bintu byavyo byose kuko cyane kino gihe kamaze kujya muri football ya business gusumba sportive mu buryo equipe zose ko zitwara ya uyu mupira sinibaza ko kubukinwa uno munsi yaba ata business hari yo kuvuga ngo mbega umukinya zohembwa gute kuko business igomba kuba kuko nukumenya twese turabenefisia kuko ikintu kimaze kuba citwa akazi ata amafaranga arimo twese tuzogaheba ibe divertissement mugabo divertissement nka kwa kundi randira ashobora kuvuga ati mvuye muri studio ndashobora gucana nkakina agapira niyo difference football yo kwiryohera football amateur na football professionnel si c'est le football professionnel dukina football kwere ko arakazi tugomba kuronka amafaranga ibi rero n'abasanzwe navuga ngo batwara umupira w'amaguru bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga akenewe aboneke nivyo abakinyi bararuha mugabo no munsi dufata ikintu gikomeye cyane ubushize Gianni Infantino niwe aje kuvuga ati nimba abakinyi bariko bararira n'abamenyereza n'ibindi bigiye bitandukanye ko amahiganwa yabaye menshi nginari nyinshi muce musubira mwiyumvire ko ahantu imishara yanyu iva kwinkino nizabamwe n'ubundi mutazohembwa neza nkuko muvyipfuza kuko no munsi turayibona yuko hariho changement remarquable mu bijanye na evolution kuna abakinyi bagugwa kuna abakinyi bahembwa par rapport mu myaka nka 10 yeze uno munsi Zinedine Zidane yarahejeje umupira w'amaguru adahembwa miliyoni 20 ku mwaka ariko uno munsi ayo mafaranga umukinyi nka Frenkie de Jong arayagwiza kabiri uno munsi umupira w'amaguru Zinedine Zidane yarinze ava mu kibuga tutabona umukinyi aguzwe miliyoni 150 ariko uno munsi Neymar Junior Cross Liberatoire ya 220 miliyoni yaraguzwe abambape baraguzwe 180 nukuvuga ngo ino migwi irikira yemba bakinyi neza tuko turona business bwa tabanya bitoro baje bagiziki mugabo mwibuke ko bagizemo akantu ka fair play finance nimba fair play finance irimo egare uko equipe igomba gutandukanya amahera yamwe n'umugwi n'amahera y'umugwi ibintu bibiri yatandukanye amahera na Ser Arc-Life ku mufuko wiwe n'amahera ya Paris Saint-Germain ibintu bibiri bitandukanye tuzombwira ngo na Ser Arc-Life ngo amafaranga yinjije ngo acha Paris Saint-Germain bicigura abakinyi kwishati hari amategeko y'ukuntu ibintu bibwizwa kuko ibi rero vyaje nyuma yo kugira ngo imigwi nigwe mu mayesheke cyane nibituguma tuvuga kuri Barcelona mbega amafaranga yemba bakinyura yinziza nimba uyinziza rero eske urayinziza utayakoreye
kora rero amafaranga agire gute aboneke birumvikana uko bwa mbere ni igikombe kigomba kuza gifise agaciro gifise amafaranga abakinyi bifuza amafaranga canke imigwi ifise ibibazo byo guhemba abakinyi bigiye bitandukanye ikaronka ubundi buryo canke iyindi source de revenu yongera muri mu masource de revenu bari bafise nimba uno munsi Barcelona yavoma muri UEFA ikamenya ngo ngiye kuvoma no muri FIFA ayandi mafaranga nshobora kuronka akaza agasayiriza nayo ndonga kugira ngo abakinyi banje barandi bagira gute bahembwa kwinkino ziyongeye n'abakinyi bagomba kubikorerako reka mvuye ku kintu kijanye na business nze kuri niveau de competitivité kuri equipe biraryoshe uno munsi kumva ngo twara tubona igikombe cy'isi cyaho tuvuga ngo mbega Brazil izotwara igikombe hano hari Ubufaransa mbega equipe seruka y'igihugu nka Nigeria seruka umugabane wa Afrika canke Ghana izotwara igikombe hano hari Ubuyapani ukavuga ati mbega Bongereza bazotwara igikombe hano hari equipe nka Argentine urumva niveau de competitivité igikombe cy'isi urabona ukuntu morali byuka mu bantu abantu ukavuga ati Brazil igikombe ngikiriya kuri YouTube channel yacu ukavuga ati Brazil akina n'Ubufaransa cyahindutse bamuntu ni babonye mama abantu ukavuga ati Brazil akina n'Ubufaransa Landry alerte nyuma y'imyaka 4 iki gikombe ndibuka Liverpool yaka kugihusha ntarico yaka kugihusha oya sico oya nicari ikimugabo yari mondial de club finale yaratswe kuyihusha baze kuronka intsinzi ku minota y'ijana na 11 muri prolongation bako akina equipe muri Brazil yaraze finale igikombe kirakaze cyane wa muntu hari no kubujya kinafise urufunguruzo urabona uburyo kizungurukamwo gukoresha andondere page gafoto sizi ko nakamuhereza kandi ne Fantino afise urufunguruzo rucuguru kiriko kirazunguru kikizobakuramo ipepo yes naho rero narindi biraryoshe kumva ngo cya gikombe cy'isi hagira uwunyibutsa murazi mondial de club itwaye nundi mugwatari wo ku mugabane wa Burayi oya biragoye oya mugoro musi gikombe yagoranye vyonyene ni yagoye Liverpool nta yindi equipe y'Iburayi ndabona yagowe na ku mugabane wa Afrika equipe dufise nziza muri mondial de club ni TP Mazembe muri yo bagora gute mu gihe equipe ivuye ku mugabane w'Uburayi yo ishika bana baze nk'inkino zibiri zitatu bakira yakorera muri demi finale yashika muri demi finale direct icaka rukino rumwe rwa demi finale n'undi rwa finale icaka birugacura aba mbega bakinye inkino zingahe bahuye nabandi babananiza ntabo nivo y'umupira ku mugabane wa Buraya irangana no muri Amerika y'Amajepfo irangana no muri Afrika bikumvikana ngo umugombo ku mugabane wa Buraya wa buri favori gihe cyose nimba rero wazuri favori uno musi bikabihindutse ni kwa kunda abafaransa bavuga ati dufise target yo gutwara igikombe cy'isi mugabo akamenya ati na Argentine ya gifise target n'abongereza ba gifise target n'abaportugais ba gifise target tukamenya ngo iki tugomba kukigwanira nivo yo kurondera kino gikombe itegezwa kwiyongera mu janye n'imikinire sinumva kari gikombe Man City zoza ivuga ati ndagitwara nkuko bagitwaye batsinze Urawa yo mu Buyapani mu mwaka weze nibaza bagitwara nkuko Madrid yagitwaye Avara Nepasi nibaza bagitwara nkuko imigwi yo ku mugabane wa Burayi yashika itoragura kuko deja nguno munsi hari itsinda rimwe equipe ya Paris Saint-Germain na Atletico Madrid hano usama yurasigara ari itsinda rimwe za Botafogo na za Bayern nabibaze ko gutsinda Botafogo ari ibintu byo gupfa gusimbirako muri tirage birashoboka ko tubona 8e de finale Atletico Madrid na Real Madrid ni mucha mukuranamo aho umwe aragenda birashoboka ko tubona Man City na Real Madrid ni mucha mukuranamo yego birashoboka ko tubona Al Hilal igwanye ko na equipe yindi ngiyo Urawa yo mu Buyapani izo zikavanamwo zari equipe zo ku mugabane wa Aziya ni kuvuga ngo jewe ndiko ndabona ngo biraza kuba byongeza niveau de competitivité kwa kundi twakunda kumva ko imigwi yo ku mugabane wa Burayi igomba kuza igatwara kino gikombe ishika gitora nivyo nubundi ku mugabane wa Burayi kwera ko beinvestisa afisa abakinyi beza afisa amahigano akomeye par rapport y'ahandi bari favori kwera ko imigwi yabo irakomeye n'iri comparable n'iyabandi mugabo ugomba kumva ngo uburyo igikombe cyahora gitwagwa vyoroshe siko guma gutwagwa sinibaza ko hano hari Inter de Milan Atletico Madrid hari Paris Saint-Germain hari Man City hari Chelsea Madrid izoshikitora canke Man City izoshikitora niveau de competitivité iraza kubigira gute iraza kwa yiyongera amafaranga twayivuza iraza kwa yiyongera mugabo tugaruke ku kantu ka business nayo kuri UEFA erega UEFA itanga amafaranga nayo yinjije uku kuntu iki gikombe avuga ati tugitware muri leta zunze za Amerika hari isoko babonye ko nabazokwerekana kino gikombe ino mbonesha kuri yitwa Dazen ariyo yonyine imaze kwidenonsa ko ishobora kwerekana kino gikombe bivuze ngo peut-être amadroit TV kizoba kizimbye kugira ngo baguhe uburenganzira bwo kuba kwerekana kino gikombe ariko tugaruka kuri projet ziri sportif iki gikombe umugabane ku wundi kiraza kuba congereza iki canke iforma iraza kuba yongereza iki kuba ku mugabane wa Buraya ku mugabane wa Buraya baraza kuba barira mugabo amafaranga barayakeneye baza kuba bari akwera ko bararushe baraza kuba bakinye ngino nyinshi mugabo kandi ikibazo hazari kihari ni kimwe none nimba ego amafaranga barayakeneye bien sûr amafaranga mu kintu cyacu cyose amafaranga azi imbere kandi na niveau de competition erega nko ku mwana wa Burayi dufata karuriro ibaze nko kuja nka Madrid canke nko mu Butaliyani canke mu Budage
kuko nko mu Bwongereza aho no bivuga ni sawa mu Bwongereza umuntu atwaye Premier League agatwana Ligue des Champions mu umuntu aba yakoze mugabo umuntu atwaye kandi amafaranga yinjira afadika yinjitse mugabo umuntu atwaye La Liga agaca twara na Ligue des Champions je marura ko yakinye Ligue des Champions gusa kandi Ligue des Champions uravye ni iganwa rigoye mugabo naryo inkino 13 ribariye iki kintu kimwe gihari mu mwaka uza tugomba kwitega mariptire de Liga Macroise ayazogwe rega no turafite oya ariko kandi equipe tugomba kwitega mariptire de Liga Macroise gusumba yo tumaze kubona equipe zose ziraba nka Chelsea tunga effective y'abakinyi 30 kandi bari ho top erega ikibazo isoko none ibaze wowe uvuye muri Premier League na Champions League ndetse na za Carabao na za FA ukajuja gukina novuga ngo Mondial de Club atani minsi haciye bavamwe bakaca bagaruka mu champion none ivyo bintu umva atari kwica abakinyi wewe nuguhohotera nivyo biriko birazana amafaranga mugabo amafaranga wenjije no munsi utiyumviriye ejo hayo mafaranga azo bameze gute of course ku migwi yo ku mugabane wa Buraya novuga ko kuri projet sportif kuri tapis vert bashobora guhomba par rapport y'indi migabane mugabe yindi migabane rero turabe eske se umwanya mwiza wo kumwana wo muri Palmeiras yigiye mpozamo iki gikombe Madrid ikava imiro Marse mono muri buta umwanya mwiza wo gutangura kubona amasoko abana bava muri za Mamelodi Sundowns bagakorokera muri Real Madrid bagakorokera muri za Chelsea bana beza muri Real Casablanca erego no munsi ugiye kuraba isoko gigura nigurisha kugira ngo umukinyo muri Afrika yisanga Ibure swat yavukiyeyo swat ari muri equipe ifitanye partenariat na academy mu Faransa nkuko kwa Generation Foot na Metz iki gikombe nguzo kumve ngo akaronka Chelsea ngiguza umukinya kine Esperance do Tunis biragoye iki gikombe caje kirashobora gusiga uyu mu nimero 2 wa Afrique du Sud yitwa gute Mdawu nuko imyaka ya mujanye cyo muzizo ubonye ari muraterari yaje gusubira Risi James ari no mupeti nabonye kwa uriya munyegura wa Melody Williams reka nka Williams uravye ne variko c'est pas ikibazo arakuze nawe imyaka 30 ku mugana wa Buraya uri munyegori isozo zibiri zibura sezo zibiri zitatu zimeze neza kandi nivo y'uno munsi ni umunyegora akomeye hari n'umwana nabonye akinira Orlando Pirates Barcelona itanguye kuviza ngo akina nka Lamine Yamal w'imyaka 20 bivuze ngo biraza kuba biramforsa cyane uko kuntu twara duhindukiza amaso kuko igikombe cy'isi cy'imigwi iseruka yabihugu cyaratumye tubona benshi twaramenye Enzo Fernandez Enzo Fernandez nibaza ko ari Benfica yamumurekeye par rapport ya Argentina namuguze 80 avuye mu gikombe cy'isi Argentina yamurekeye gusumba Monaco Rodriguez yamurikiwe na Colombia gusumba Monaco Josko Gvardiol equipe ya Croatia yamumurekeye cyane gusumba RB Leipzig bivuze ngo kote arakoze cyane Pajo kabisa no mugabo cyane none erega urufunguruzo urugigomere n'ingisanzwe muri wa muntu ntabwo ndahinduye erega Makaristeri nawe yamurikiwe n'igikombe cy'isi gusumba ubwiza yarafise kwa Brighton cyane hari umuntu yari gushobora kuduta ku bushobozi bwa Makaristeri akinira Brighton akavuga ati mbega tumuze muri equipe nkuru nazoshita mugabo cyubona akorotse muri equipe nationale ya Argentina akiyempoza equipe gatwara igikombe ari umukinyi ngenderwako umijyango iba yugurutse ngo kuri ya mayiganwa mato muri ya migabane tubona umugabane wa Buraya utahurutira ko atansiyo mugihe badafisi y'aba scout n'umwanya mwiza wo gusubira kugira gute kwiyerekana kwabo bakinyi rero Domapar ngerageje kwanaliza ibintu byose nkaraba iki kibazo iki gikombe kizogira ingaruka mbi n'ingaruka nziza mugabo ingaruka nziza ni nyinshi kuko amahera arakenewe abakinyi barakeneye kugugwa bava ku migabane gitandukanye bakajibura yaho umupira wateye imbere gusumba handi hose ariko kandi FIFA irakeneye amafaranga niyo migwi ikeneye amafaranga effective rega ni na opportunity ku bakinyi none equipe iratunga abakinyi 18 saison yose ari bikino ikoresha of course urica abana muri academy nuko remeze ku gikombe cy'isi icimigwi Mondial de Club bari kuri YouTube channel yacu barabona kare gafuguruzo witwa Infantino yarafise ku mugoroba gati uracuguruka kigurisha kushaka kose Ronaldo Gifaro niho yari muri Trajo Sol sinzi ko matsinda yabakubise matsinda twababwiye baje ashaka kuyabasubiriza kugira ngo uri kuravuga ibindi abantu bakomeze bayabone kuko harimo imigwi yo muri Leta Zunze za Amerika za Inter Miami zajemwo harimo imigwi yo muri Amerika Majepfo harimo imigwi yo muri Asia harimo imigwi yo ku mugabane wa Afrika ajya ku mugabane wa Afrika dufite imigwi ngahe tuse Esperance de Tunis tukagira na Al Ahly Wydad Casablanca na Mamelodi Sundowns ni myinshi by the way oya turakomeye turi kubona na Zanshani Burundi mu maji meza tuna bafitiye harimo